ikindi cyiyumviro cashikirije na Rarijo akaba ari numwe mu bari muri iyo deal. Ego yavuze ati mu Burundi honyene gusa niho mudatahura ibi. Bagumye banyandikira ngo ndarinda. Okay, uwitwa Masterland aravuga ati LBTV kubganje nka Masterland muririmbye ni umukozi yigenga. Fabilov nawe avuga ati kubganje kuririmbira umunyepolitike canke abanyepolitike si bibi kuko nakazi. Biza aravuga ati ni nkuko nanje nkiyimagaze yanje nobwira nka Fizo ndamuhe nka 5 million. 90 Fer Capitaine aravuga ati gucagura umugambwe no gucagura abafana. Hakaca yishurwa n'uwitwa Mula Ome Official akavuga ndwaye wa Bella sanzwe ari umuririmbyi wa gospel music ndirinda kwerekanaho mengamiye. Abdul Wimana ati ico no basaba muzotumire n'abanyepolitike. Case Dan we yavuze ko atakomment ashobora gutanga muri ivyo vyose byavuzwe. B-Face yavuze ati BTV Burundi presents B News. B News. B News. Rafa kino kiganiro cacu tutandukira igice ca kabiri ni gice novuga ko ari nyishu aho twabegeranirije ama comment atandukanye yavuye ku baririmbyi. Ni nyuma yuko tugize deba n'abamenyesha makuru bagenzi bacu Marvin Lee wo kuri Buja FM hamwe na Christian Savio kuri Radio Isanganiro. Turakora ikiganiro aho ico kiganiro twari twabajije ibibazo bishika nka bitatu. Ikibazo ca mbere kwari kubaza ati mbega umuririmbyi kwicira agafaranga mu kuririmbira umunyepolitike ariko ariyamamaza hari kibi kirimo. Turashobora kudebata ko turanavuga ati mbega hari ico bimwicira muri kariyere yiwe canke akaryo keza ko kwicira agafaranga. Ariko ikibazo ca gatatu twibajije ati mbe kuririmbira umunyepolitike bisigura ko nawe ucitse umunyepolitike. No kuvuga ko abaririmbyi benshi baragize reaction zitandukanye. Rafa yes duhere ku muririmbyi twa Gentrino aho yavuze ati ico novuga nuko umuririmbyi kuja gushigikira umunyepolitike nta makosa afise, gusa imbere yuko aja kumushigikira amenye yuko vyoshika agatakaza abafanzi biwe badasangiye ivyiyumviro vy'imigambwe. Kimwe gusa yemere iyo riske me uyo munyepolitike amuhindurira ubuzima amuha inoti zikwiye. Ego woni Gentrino witwa Timina Soul avuga ati amandibaza kuri ibi bintu notanga ko icyumviro canje nuko mbona ibintu bon ndibaza ko numuririmbye ari mu nk'abandi ari mwene gihugu mu bandi kandi mu buri muririmbyi agira umuryango avukamo. Rero kujya umwene gihugu wese agira uburenganzira bwo guhitamo ico ashaka mu buzima agahitamo kuja mu mugambwe yifuza. N'umuririmbyi nawe nyene ugiye hanze y'umuziki nawe n'umwene gihugu mu bandi arafise n'uburenganzira bwo kuja mu mugambwe canke ntajeyo mugiye atavyumvisemo, kandi kujya umuntu wese atora umuntu yiyumvamo akanamufasha kwiyamamaza niko n'umuririmbyi afise uwo aba yemera muri politike arafise gutora canke natore byose bimuvako. Uyo ni Timina Soul. Ego witwa Arobaz n'umuririmbyi ari muri Kenya yavuze ati ya msanii na politike ni vizuri sana sababu sisi wasanii tuko na nguvu ya kuwavuta wananchi wapende chama chetu na wapende wanasiasa. Hiyo ni dili kubwa kwa wasanii kama atalipwa vizuri na hicho chama. Kwa msanii anajielewa, anajua nini ataongeza katika inchi na mziki wake. Murakoze BTV Arobaze. Witwa Sangoko Nangwe ni Sangwa sanzwe ari mu mugwi wa Konangwe. Ni sawa sports ya politike na muziki birajana kandi buri muntu wese afise inzira acamo ngira kugira arondere umukate. Ego witwa Kingire n'umuririmbyi wa gospel yavuze ati je nabivuze ko ataco bitwaye kuko nakazi kandi gategerezwa kumubeshaho kandi ntihazogire ubihogwa tubatahure. Witwa Mina Milky ego nibisanzwe kuririmba umugambwe suko kuba mu mugambwe umuririmbyi yarishwe kubwa kazi yiwe kandi biragoye kwanka umuziki ari wo ugutunze kubwa kajukiwe n'imirongo myiza ashobora kuririmbira n'imigambwe 10 kandi mbona ataco bitwaye nimba atabindi azoba ariko aragaragaza. Oni Mina Milky yasanzwe ari mu Queen Video. Yes witwa T-Times ni numugwi ugizwe n'abaririmbyi baje twamenye no kubwa Akezdan no bafise ariko amamuko mu Rwanda ariko bakaba babahanze. Bavuze ati umuhanzi gushigikira umunyepolitike n'uburenganzira bwiwe
cyane cyane abikoze abinyujije mu nzira za business biba byiza cyane kurushaho kuko biba biri kumwinjiriza gusa. Nyene umuhanzi aba akwiriye kubyitwaramwo neza, atekereza ko akurikirwa na benshi, kandi abo bantu bose siko baba bahuje political views. Wico Alnovich wo kumashuha aravuga ati umuririmbyi n'umuntu akomeye mu gihugu kandi agomba kubaho akabeshwaho n'agahogo kiwe, kandi umuririmbyi agomba gushigikira abamutwara haba abashaka canke abadashaka. Bivuga ngo n'umusitwaye mu bandi asangiye droit n'abandi. Rero umuririmbyi kugira aho ahagaze mu mugambwe akanavyerekana si bibi kuko nawe nyene n'umurundi. Ahandi mu bindi bihugu kubera bazi agaciro k'umuririmbyi barakorera imigambwe cane, ariko aha iwacu umenga ni icaha, ariko siko bikwiye kumera. Josdi wo muri question aravuga ati kubwaje mbona atamakosa kuko umuziki n'akazi, no muri Amerika twarabonye abaririmbyi bakomeye cyane bo muri ico gihugu baririmba mu myiyamamazo. Wicho Enoch wa BLM aravuga ati bon de ma part les artistes doivent pas avoir des partis politiques, encore moins chanter pour eux lors de la campagne électorale. Un artiste est là pour promouvoir la paix, l'unité, l'amour, la confiance, le pardon, etc. Parmi les fans, il y a tous les partis politiques. Si tu favorises un parti, tu fais mauvais choix qui peut te coûter cher. Peut-être plus que même ce qu'on t'a donné à la propagande. Parce que ce qui est sûr, les artistes chantent dans la campagne à cause de l'argent. Pour les artistes gospel, c'est inacceptable. Ego, MT number 1 bivanye nuko umuziki ari ivyashara, kandi indirimbo zikaba ari imwe mu nzira yihuta yo gushikiriza ubutumwa mu banyagihugu. Je nibaza ko mu gihe umuririmbyi yoba abona ata mbogamizi yo gukorana n'abanyepolitike nta kibazo ndabibonamo. Witwa Blina Queen nawe yavuze ati egome nta kibazo, bisigura ko ata kibazo kuririmbira umunyepolitike. Windive n'umuririmbyi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati I mean music ni business, so iyo umuririmbyi ahembwe ngo ateramishe abantu naho hoba ari kuri rari ya politike, nibaza ko atamakosa. Ni nka kujya boha akazi umufotographe afata amafoto mu gihe c'amatora, uko niko ndabibona iki ciyumviro uremerewe kugishikiriza mu kiganiro. Murakoze. Wico Adela haravuga ati amakubwanje nka nkuru nziza Adela uko ndavyumva ni burenganzira nkuko amategeko y'abampuza makungu canke y'igihugu arekurira umuntu wese adacagura kuba mu mugambwe canke kuwushigikira nubwo batoba baguhaye amahera. Kubahoho rero baguhembye biba bigaragaza ko abanyepolitike nabo batahura akamaro k'umuririmbyi, ko yoshobora gushikana ivyiyumviro wamutumye gushikiriza igihugu na beneco. Umwe wese rero bamwegereye niwe afata ingingo, kandi abandi baramutahura. Akazi ni akazi n'akazi. Abashinwa nibo bavuze bati peu importe que le chat soit noir ou gris pourvu qu'il attrape les souris. Ego, Fabilov nawe avuga ati reka ngerageze gutanga avi yanje kuri iyi deba. Kubwanje kuririmbira umunyepolitike canke abanyepolitike si bibi kuko nakazi uba uhawe kubw'ingabirano yawe nyene, kuko tugira ingabirano kugira zidufashe mu kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Ariko naho biruko si vyiza ko nawe uca wifata nk'umunyepolitike mu gihe wewe waje guca amafaranga kubw'agahogo kawe. So kuza kuririmba mu ikoraniro ry'abanyepolitike mu gihe wahawe agashiruka bute kawe, numva ataco bitwaye na gato. Ariko ikibi nuguca wifata nka wa munyepolitike, kuko twebwe abaririmbyi ntaho tuba twegamiye, kuko uwo guhaka noti wese mu gihe aba yemewe n'amategeko uramuririmbira. Donc uno musi ushobora kuririmbira uwu, ejo ukaririmbira uwundi. Kubwanje numva avi yanje ari iyo nyene. Murakoze cyane. MM aravuga ati politics n'umuziki birajana. Ushima abakora umuziki nibo abapoliticien ba mbere. Umunsi umwe nabariye umukuru wanje ko ngomba gukora umuziki ntagiye mu vya politiki. Ambarira ati mu gihe ushobora kugira abagukorera n'abakuja inyuma,
ubahemba canke utabahemba, ivyo ni politike uba uriko urakina. Nkatwe dufise aba DJ, aba producers, kandi n'abandi bararirimvye nyene dukorana. Rero kumenya gukorana nabo no kumvikana nabo ni kumenya neza politics. Turetse ivyo, hari abaririmvye benshi bazize politics, haba Afrika canke mu bihugu vyo hanze. Uyo ni MM. Ego, uwitwa Alexandre Umudura avuga ati mwaramutse BTV n'abakunzi ba BTV aho muri hose. Nka iteriteka Umuduri Band, ku vy'ukuri ni uburengezera bwacu kuririmbira umunyepolitike mu gihe arakazi canke umunywanyi wiwe, ariko burya bitegerezwa guhindura ikintu kinini ku bafanzi biwe, kubera abarundi tukiboshwe no kwankana bivuye ku migambwe tuba twemera canke n'ibindi bidutandukanya. Ntihari bwagere ko umuririmbyi yamamariza umunyepolitike. Bisaba ko haba inyigisho zikomeye ku bakunzi b'umuziki wacu, bakabona ko kuririmbira umunyepolitike utaba ubaye umunyepolitike. Bizogorana cyane ko abantu bo mu mugambwe kanaka bari abafanzi ba Sadbi canke Dr Claude baguma ari abafanzi biwe kuko babonye abo bahengamiye aho bahengamiye. Rero igihe cyose azoguma amubonamo ko yabaye umunaka canke yabaye ikindi kintu bivanye n'imyumvire ihari mu gihugu cacu. Ico nohereza nuko abaririmbyi twebwe ubwacu, imbere yuko tuja kuririmbira imigambwe canke abanyepolitike, tubanza kwigisha abafanzi bacu amahoro, urukundo, gusubiza hamwe no kudatandukanywa n'ivyiyumviro. Mbere tukigisha n'abanyepolitike kudatandukanywa n'imigambwe, intara canke amoko, ubwoko, kuko ari vyo kenshi bikunda kuducanishamwe. Mu nyuma tumaze kubona ko abafanzi n'abanyepolitike bavyumva, tugaheza tukamamariza abanyepolitike. Murakoze. Alexandre Umuduri, iteriteka Umuduri Band. Uwica Don Bright aravuga ati muri kurimbira umunyapolitike ni vyiza nimba aririmbira uwo ashigikiye, kuko ni endorsement iyo uhimirije abantu gutora umuntu runaka, nuko uba wemera ivyo avuga, kuko udashobora ku represent aba candidates bose. Jewe ndibaza yuko iyo umunyapolitike ahaye akazi umuririmbyi nuko aba yakunze ibikorwa vyiwe, ariko umuririmbyi gukora ako kazi nawe nuko aba yashimishijwe n'ibikorwa vya nyene kumutumira. Umuririmbyi ni kilio cha jamii canke ni kilio cha jamii, kuko amaso umuririmbyi ni kilio cha jamii, kuko amaso amuhanga ni menshi, ni kuvuga afite uko ashitsa ubutumwa ku banyagihugu canke bisigura ko akwiye kudahendwa agakora akazi atari uko ahembwa ama agata abanyagihugu mu mwobo, ariko ari uko atahura inyungu n'imigambi y'uwo aserukira. Ndabishigikiye nimba atahura ico endorsement bisigura ku muntu. Aba musicien nabo n'abanyapolitike nk'abandi, it's branding. N'abandi bakomeye barabikora nk'aba Young Jeezy canke ba Jay-Z. Ikindi cyiyumviro cashikirije na Rarijo, akaba ari numwe mu bari muri iyo deal, sivyo Garafa? Ego yavuze ati mu Burundi honyene gusa niho mudatahura ibi, ubundi muba mukwiye gutahura ko arakazi kandi ifaranga ntimwibagire ko risa. Nta muririmbyi agira umugambwe abaho, kandi nubwo yonawugira naho nyene ni uburenganzira bwiwe, kuko nta tegeko ribimubuza frere. Gusa iwacu niho tutarabitahura. Umuririmbyi ariho nk'umukozi akenewe, bamwikoze ko nuko baba babonye ico ashoboye kandi nico yomara. Kazi ni kazi, asikudanganye mtu. Duhindure mentalite yaha, tuze turabira mu bindi bihugu bamaze gutera imbere. Iyo ibi bihe bigeze bikora ku baririmbyi, niko karyo k'abaririmbyi kugira ico bakoze no mu kwerekana ishigikira ry'ababa bariko baritoza mu mico itandukanye. Kwanza igishimishije, ndabona abaririmbyi benshi batandukanye baravyitabiriye. Iyo ni nk'itangazo ni nk'intango nziza, gusa ntihabeho ukubitahuza abantu
canke abakunzi b'umuziki ndundi kuko ico mubaha nico bakira uko mugifobetse niko kiri bubashikeko bati wape ukweli kugira ntibanishiremwo abaririmbyi boba bararirimbiye abitoza nabi kubwo kudatahuzwa canke kutahura ivyari vyo. Murakoze nabonye ntorengana navuze kuko nanje harabagumye banyandikira ngo ndarinda ngo sinze ndabaramutse. Witwa Akesi Dan yavuze ko ata comment ashobora gutanga muri ivyo vyose byavuzwe. Ego nico kimwe na Bface yavuze ati numva atakintu noshikiriza ariko ubundi yagize ico ashikiriza no muri imvitwa Snapper muri wa mugwi witwa masoje yero yego yavuze ati jewe uko ndabibona nuko atanabi birimo kandi muga umuririmbyi afise uburenganzira bwo kutabikora bivanye n'ingene asanzwe apanze akazi kiwe ahubwo abanyepolitike ntibari bakwiye kudukenera mu bihe byo kwiyamamaza gusa bari bakwiye gushira imbere imigambi ihereza agaciro abaririmbyi tugaheza tugakorana nabo mu guhimiriza imigambi yabo ya misi yose no kubafasha kubashikanira ubutumwa aho nabo nyene batoshikana biciye mu kazi kacu ko guhohongoza. Witwa Bubusa Africa aravuga ati iconze muziki na politike birajana, music with our politics n'uburyohe and the politics without iconzi umuziki na politike birajana, music without politics n'uburyohe and the politics without music ni kwa kundi nyene. Nibaza ko umuririmbyi gufasha umenye politike nta cakirimo kubera abari umwanya wo guca ingero akironkera akanoti. So politike n'umukino na muziki n'umukino mu minsi iri imbere abaririmbyi tugiye gutangura kwitoza mu nama nshinga amateka nkuko tubirwe kuriwe. Ego cyane witwa niyo kuri Briere aravuga ati kubganje umuririmbyi si vyiza kwiyerekana icarico kuko turi nk'abavuga butumwa vyiza rero ugiye mu byo kwiyerekana hariho bamwe mu bafana bakuva ko bivanye n'ukuntu bishiramwo nabi. Witwa Mark Melo asanzwe ari mu gihugu ca Leta Zunze za Amerika avuga ati kuri jewe kurimbira umugambwe nibaza ko atakibi kirimwo kuko nakazi nk'ubundi buzi ndibisigura ko uba winjiye muri politike oya nanje bakampaye no gakora nivuye inyuma kubibaza ko ari bibi ari henda cyane kuko no mu bindi bihugu abasani barabikora nta nkurikizi. Nibaza ko atamutima mubi abarundi babishiramo kurondera ico rirenza birasanzwe cyane. Ego uwitwa Moja Veri no muririmbyi wo muri umumugwi witwa Like no Flow avuga ati hello kubganje mbona umuririmbyi atangorani hari mu kuja kuririmbira umunyepolitike ariko ari yamamaza kuko hajya nazijya ndirimbo z'imigambwe n'abaririmbyi bandi baraziririmbye nongera ko mvuga ko batobihoregwa kuko baba bari mu kazi kabo ka misi yose ndetse bakarekurirwa gukora ivyo bashaka no gushigikira uwo bashaka kubikorera ivyo n'uburenganzira bwiwe nta ngorane. Witwa Bernice Irumva aravuga ati ivyo yari gushikiriza manager wiwe ariwe Christian Xavier twatumiye mu kino kiganiro byose yarabishikirije. Ego hari witwa Titis de Saire avuga ati merci kubganje bivana nuko abakunzi b'umuziki bashobora nabo kuba ari abanyepolitiki bari muri politiki kandi mu migambwe itandukanye ariko ugasanga baharura ko umuririmbyi umwe bakunda kandi baba bazi ko ata politiki arimwo iyo bishitse umuririmbyi agakurikira umunyepolitike kanaka birashoboka kumutakariza abafana kuko mu gihe babonye ashigikiye umunyepolitike nabo badashigikiye baca bamubona nk'umukeba wabo ari navyo bituma bamuva inyuma. Kubw'ivyo novuga ko mu ntumbero yo kugumana igihagararo ciwe umuririmbyi ntakwiye gukoreshwa mu vya politike kuko abafana biwe usanga bemera ugutandukanya.
witwa Emerance Emi aravuga ati kubganje ntaco no bivuga ko kiretse ko ntanabikurikiranye ariko akavuga ati ngo umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhitamo muco yifuza. Ego 90 Fer Capitaine aravuga ati uraziga bro normalement umuririmbyi akwiye gukora uko yifuza no kuririmbira umugambwe kanaka kabikora kuko umuziki niwe umubeshejeho. Ikibazo ni kimwe gusa abafana b'umuririmbyi bari mu migambwe itandukanye abo utaririmbiye umugambwe wabo bashobora guca bakwankira ico. Kuririmbira umugambwe ni nko gucagura umugambwe ni gucagura abafana bishobora kukwicira akazi kawe nk'umu artiste. Witwa Abelix aravuga ati nagize mwaramuse jewe kubganje gukoresha abaririmbyi mu bihe by'imyamamazo ntaco bitwaye na gato kuko no mu bindi bihugu abaririmbyi barabakoresha kukaba nkabo nabene igihugu nk'abandi uretse ko mu gihugu ivyo abene igihugu bakora bitandukanye bivanye n'umwe wese ico yize canke ico ashoboye no kubaririmbisha indirimbo z'imigambo ntivyari bibi. Ico negura nuko benshi baca babarimbisha indirimbo zo gucoza iyindi migambwe bigatuma abene gihugu bagira ubwoba ukuntu. Witwa Chris Biza aravuga ati murakoze muri music nibaza ko ata muntu ariko akorera success deal yo guteramisha mu gihe umunyepolitike ari kwiyamamaza ni deal nk'izindi kujya kwa ambassadeur b'amakampani. Aravuga ama example amwe acavuga ati je kubganje nuko abarundi twifitiye ukuntu tubona ibintu muga ntaco bitwaye baguha amahera. Ni nkuko nanje nkiyimagaze yanje nobwira nka Fizo ndamuhe nka 5 million azaraza akubitira uburirimbo 10 abakiriya banje live ku kibanza ndamuhaye amahera ndazi ko yoza kandi nta caha yobakoze kuko umuziki ni umutunza ahubwo abanyepolitike nibahe amadil abasani bose nabo babonegweho muri ibi bihe amakonser ari make baronke naho kujya nk'abatunzwe mu muziki n'umuziki gusa kuko umuziki ari vyose hama gukoresha mu matora biratandukanye. Kuririmbira abantu za ndirimbo zawe atazi imigambwe zirimwo ntaco bitwaye bibi nibaza ko ari kugwanya bamwe ugashigikira abandi. Ugiye kuri scene ukaririmbira nkaga Pentecote ugaheza hama uwiyamamaza akavuga ivyiwe nibaza ko ataco bitwaye. Icyumviro canje nico arangyohe ugiye kuri stage kandi ukaririmbira nkaga Pentecote ni indirimbo yiwe. Yego. Okay, witwa Masterland aravuga ati LBTV kubganje nka Masterland umuririmbyi ni umukozi yigenga ashobora gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose bivanye nawe n'intumbero yiwe na inspiration yiwe. Arico gituma ari abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, izo mu butambiro, izo mu biriyo, imbyino n'udukino tw'abana, politike n'ibindi. Ivyo byose umuririmbyi ararekuriwe kubikora. Ni nkuko atani nabi gufasha abanyepolitike gushusha ibirori byabo canke propagande kandi nuto bikora nawe nta kibi bivana na gahunda n'intumbero abafise nta kibazo kuko twese nidutegerezwa kwiyumvira no kuraba ibintu mu buryo bumwe na cane mu gihugu giharanira demokrasi. Gusa jewe ico ba ciza kubganje ntiyakagire ababeshwa canke ababikoreshwamo ku nguvu canke igisure inzara. Mu gufata ingingo yariyo yose ubanze usuzume neza ko ataco yo kwicira mu rugendo rw'imbere. Witwa Aline Vyuka nawe aravuga ati je vyo mbona nta kosa ririmo gushigikira umuntu ari muri politike wiyumvamo kuko aboni bo badutwara gushigikirana ibisanzwe kandi bisigura ko ucuba umunyapolitike kubera uwo waririmbiye ari umunyapolitike. Ino muri Amerika igihe bimika umupresident abaririmbyi ndetse ba gospel kenshi nibo baririmba kuri uwo munsi. Akona karoro ntanze muri Tanzania buri muririmbyi afise uwo ashigike kandi mbona ataco bitwaye ivyo uvyitwayemo neza. Ego uwitwa Rivost niga avuga ati ndibaza ko ntaco bitwaye kuko umwe wese arafise uko ariko arakora muri kariyere yiwe kandi nimba umuntu ashaka kurondera agafaranga je simbona ahiko sariri
ni na kare murazi yuko music ya hano iwacu naho bavuga ko ituriha neza ngo yotuma ubaho neza, sinibaza ko turashika kuri iyo ntambwe. Niyo mpamvu benshi baca bashaka kubikora mu nzira zitandukanye kubera abona ko akeneye akanoti. Murakoze n'ivyo. Uwitwa Darifese aravuga ati je kubwanje icyo mbona nuku iyo imigambwe itumiye abaririmbyi kuza kuririmbira mu ma electoral company zabo, je mbona ata bibi bafise kubera ariko yironderera amahera, iyo niyo nyungu ndabibonamo. Hama uruhombo nago nuko gusa abafanzi biwe baba bari mu yindi migambwe baca bamubona nabi ngo yahengamiye umugambwe runaka. Umuririmbyi witwa Miracle Ops aravuga ati gukoreshwa n'abanyepolitike mu gihe c'amatora ni bisanzwe kabisa. Kuririmba no kuja muri politike ni ibintu bibiri bitanasa na gato. Uhamagawe n'umunyepolitike nico kimwe no gukora igiteramo akuriha ivyawe ugakora ukagenda. Gukoreshwa iryo jambo risanzwe gukoreshwa iryo ni jambo risanzwe gose ku muririmbyi, ntibisigura yuko aba yagiye muri politike. Ni Miracle Ops niyo nkuru Useni. Uwitwa Kokoda aravuga ati bivanye n'ingorane igihugu cacu cagiye gihura nazo kubijanye n'amoko, si byiza ko umuririmbyi aririmbira umugambwe wari wo wose, ariko kandi hari abaririmbyi bakina politike kandi banayikunda, abo numva atakibazo gihari. Ariko kubona umuririmbyi asanzwe aririmba abantu bose akundwa n'ubwoko bwose vyomuzanira ingaruka zikomeye cyane. Niko ndabibona ku bwanje. Spoxy gusa nko muri Tanzania ni sawa kuko nta ngorane igihugu cabo cigeze kigira kubijanye n'amoko. So Magufuri ampaye nk'ibihumbi 100 vy'amadolari kugira ngo ndamwamamaze, nzobikora kuko mu gihugu canje c'amavuko nzoba ndi salama. Mwirambire Spox. Ego uwitwa Estanish avuga ati papa aho jendi no comments gusa c'est bon kuko biravana nuko umuntu avyumva. Uwitwa Kiki Houston asanzwe yari umuririmbyi asanzwe habari mu gihugu c'Ubufaransa. Yego. Aravuga ati wamuwache kumbe nikiachia iyo ngoma yangu yitwa Arusha bizogenda gute? Kiki Houston. Ego Mr Giba n'umuririmbyi avuga ati guca amafaranga biciye mu mugambwe n'uburenganzira bw'umuntu, ariko rero umuririmbyi arabwa n'abantu benshi kandi hariho abo bishima n'abandi botangura kukubona nabi. Kubwanje mbona ko vyiza yo kwihoza akareka kwizitira n'imigozi. Abantu biki gihe batahura ugutandukanye. Hello BTV, moi je pense que tout dépend de l'artiste. Il peut soutenir qu'il veut, il peut chanter pour qui il veut, mais sans offenser l'autre. Parce qu'au final, on ne sait pas qui l'importe. Mais au final, c'est préférable pour moi qu'un artiste soit apolitique. Merci, c'est de la part de B-Raf officiel. Ego official Wiz King avuga ati Sali my best familia. Je nk'umuririmbyi ico mbona nuko yoba yakoze ico yategerezwa gukora, none hamwe yoba yahinduye akaba agiye kuririmbira imigambwe hari ingorane. Nibamureke guko yari yagiye guhiga inoti, guko abaririmbyi mu Burundi turakenye n'ibitari ivyo turacabijamwo mu gihe inzara idaheze. Iciyumviro canje noterera nico. Iciyumviro ca 90 gitandukanye nico yarungitse inbox avuga ati umuririmbyi ashobora gukora uko yifuza, ico muteza imbere cose ashobora kugikora, ariko iyo aririmbiye umugambwe abantu babona ko acaguye uyo mugambwe. Gucagura umugambwe no gucagura abafana. Donc entre parenthèses abatari muri uyo mugambwe ntibasubira kugukunda, bishobora kumwicira akazi n'uwacaguye kuririmbira indirimbo za Yesu arazi ko atazoronka abafans b'abamizirima benshi. Hakaca yishurwa n'uwitwa Mula Ome Official akavuga 90 noma wewe kaka noma. Ego
turagenda uwundi yitwa Abdul Wimana ati ico basaba muzotumire n'abanyepolitike nabone bagire ico babivuze ko kubganje nibisanzwe wolirimbira umugambwe canke umuntu runaka ukamwamamaza kandi waja gutora ukitorera uwundi muziki ni business nk'izindi. Abdul Wimana aragarutse ati umuziki business nk'izindi abandi babitahure hama muramba barirangize comment nyinshi nta kibazo. Wito Blina Janet avuga ati ego biremewe. Wito Dadu Collector avuga ati muririmbyi na politike ndibaza ko bijana kuri bamwe abaririmbyi ni benshi ariko bafise vision zigenda zitandukanye. Nibaza rero ko umuririmbyi selon na vision yiwe kuja muri politike mbona umengo nta kibazo kuri we not kuri bose. Hari gihe usanga ashaka kwicira akanoti so nta wo bimuhora kabisa. Mule Omi Wine Official Sally guys umuririmbyi arashobora kuja mu mugambwe ashaka naho ivyerekeye guca kanoti ivyo biranasanzwe arashobora kuririmbira indirimbo y'umugambwe kwa business kuko twebwe nk'abaririmbyi ijwi ryacu niwo mutahe wacu kandi si ngombwa tuje mu mugambwe abafanzi b'umuziki wacu bifuza jewe mbona uwoba afana naka atomwanka amuziza ngo nuko yaririmbye indirimbo y'umugambwe. Fadrama Hasra aravuga ati kuririmbira umugambwe nka deal kubganje naco bitwaye gusa mvuze personally hari abantu bakunda umugambwe gusa bakavugisha uku bakawushigikira mwibanga kubera isi tugezemwo yarahindutse aho amaso y'ibikere yobuza abavoma ubu birashoboka ku buryo uwo muririmbyi yikundira umugambwe wiwe mwibanga atotora amahera yariyo yose ngo aririmbire ahadashigikiye ngo nuko bamuhaye amahera kuko abazi itahura ry'abantu rigoye irera. So mu buzima ibintu byose bifise consequence nziza canke mbi ntawomenya umwe wese yicungu kwiwe. Abdul Wimana bagenzi muragize neza kuri deba narababaye cyane numvise ukuntu abantu batahura baririmbyi baririmba aba bantu bitoreza gutwara birababaje kumva umuntu akubaza ngo umuririmbyi kanaka afisiki ujya afisiki mugabo nta mubaze ngo tomufashiki jewe narakoranye gatoyi n'umugambwe ntavuze ndababwiye ibyanshikiye murira amosozi. Payback umuririmbyi avuga ati jewe uko ndavyumva abantu babwirizwa kumenya umuririmbyi ari umuntu nk'abandi afise uburenganzira nk'ubwa bene gihugu bose baba muri ico gihugu abamwo. Rero mu gihe aririmba kugira yibesheho hagize umugambwe runaka umwitura mu kazi kiwe bakaganira akumva ico bifuza gukorana nawe yumvise ko harimwo ico muteza imbere kigateza imbere igihugu ciwe atari ivyo gucafuza igihugu ciwe hamwe n'izina ryiwe nta ngorane kuko amahera azokura muri uwo mugambwe niyo akoresha mu bikorwa vy'iterambere akorera akarorero akubaka ibitaro hakivuza abarundi bose kubganje nta ngorane kandi simpaka ntora umugambwe yaririmbiye. Awitondo wawe wa Bella sanzwe ari umuririmbyi wa gospel music ije kubganje navyo nokora navyo ntigera nkora gusa ababikora ndabashigikiye kuko n'uburenganzira bwabo hama nka jewe sinavyiza kugira wo mpengamiyeko mu banyepolitike kuko ndirimba indirimbo zo gutazira Imana kubw'ivyo ndirinda kwerekanaho mengamiye ndabakunda bose akenshi rero uririmbiye umugambwe abantu benshi baca babona ko uhengamiye kuri uwo mugambwe. Kubganje ni Niyongabire Dagbel kubganje abarundi bamwe barugaye mu mutwe yaba muririmbyi kuja mu mugambwe canke guca ikiraka byose birashoboka kubera abifitiye uburenganzira ahubwo mbona abarundi twateye imbere mu gutahura paraporo yo mu myaka iheze kubera ubu nawugicyoza uwironkeye akaraka ku migambwe par exemple Dr Cloud Satbi etc. ariko uravye mu gihe giheze ukuntu Kakabone Etoile du Centre n'abandi ukuntu bavuzwe nabi na public batako baratakaza n'abafana kubera
akaraka urabona neza ko atari ico kimwe n'ubu. Nanje nuko ntaronse umugambwe wangomwe ubundi ako akaraka sinokagisha. So yari jewe Driver Overdue ku batazi amazina yanje y'ukuri. Ni Driver wasanzwe ari mu mugwi wa Overdue. So Al-Nasha official ni umuririmbyi asanzwe agira umudiho wa hip hop. Avuga ati abarundi umengo turafise icaha cinyanduruko kidasa na kijya nico muri Bible. Vema birateye isoni gose no gutandukanya kuririmbira umugambwe kanaka no gukorera umugambwe kanaka. Ingorane yo gutuka canke gucafuza umuririmbyi wese aririmbiye umugambwe bisigaye mu Burundi gusa, kandi abo bamutuka nta mfashanyo iyindi boneka barakora kugira ngo bamuteze imbere biciye mu yindi migambi data bo kwita ko ari mwiza kurusha. Rero abaririmbyi baca baba victime ya esprit mbi ntazi idaimoni yayituzanyemo, nkuko n'umuntu asanzwe mu Burundi iyo agiye umugambwe kanaka abandi bamurabisha iritukura. Ndavuga ijisho, dutereze akajisho aha hafi yacu nka Tanzania, Diamond, Harmonize, Nandi etc. Iyo hageze ko babikora kandi bakabikorana meme inguvu zisumba izo bakoresha mu miziki yindi sanzwe, kandi bo bose anote ko baririmbira bongera banakorera n'uwo mugambwe kuko niwo baba barimo biba binazwi neza. Ikibazo rero ninde asumvya abarundi kubakunda ko batabanka ngo bacanze muziki na politike, ko atamurundi yanse Jay-Z, Asha canka abandi twisubireko kuko biteye isoni n'agahinda vraiment. Mbega hoho nubwo umuririmbyi yoja mu mugambwe ikibi nikihe? Mbega kuba umuririmbyi ni yindi identity isubirira kuba umurundi? Mbega ho ko mu bikorwa by'amatora batababuza gutora vyo babitari liye na politike? Data wanje ahahaha, reka nseke akabi nakeza kuko na yindi shwa mfise. Ni Al-Nasha sanzwe ari umuraperi yisiguye nk'umuraperi. Ego cyane. Commentaire ya nyuma n'uwitwa Just Way yes avuga ati umuririmbyi gufasha umunyepolitike kwiyamamaza n'uburenganzira bwiwe, ariko kenshi tugiye tukaraba abaririmbyi babiciyemwo kwisinzima ubuzima bwabo bwaciye buhinduka kuko abanyagihugu bamwe ntibasubiye kubaraba byiza. Abo baririmbyi bagiye muri iyo nzira yo gukorana n'abanyepolitike guca amafaranga ukarabwa ribi nabajya usanga arabazimya muriro bawe nk'umuririmbyi. Kubganje no kwizirika imigozi wewe wenyene. Abamenyesha amakuru kenshi bamye bavugira abaririmbyi nkuko nabo muri kumwe bariko babigira. Ego ngo umunyagihugu ica adashima batagishima nawe umusigurira gute? Rero kubganje umuririmbyi ni cirore c'abanyagihugu, ariko uwakoranye n'abanyepolitike ico cirore aba akimenye, nkuko twabibonye ku baririmbyi benshi bagiye bakorana n'abanyepolitike. Ego Rafa, twariko dusoma amakomantere atandukanye y'abaririmbyi bashikirije kuri debat twagize na Christian Xavier hamwe na Malvin kubijanye na kino gihe tubona ko abaririmbyi bariko baricira kanoti ku banyepolitike. Mwumvise ivyiyumviro bitandukanye byashikirijwe n'abaririmbyi presque nka bose. Rafa, reka ndagushimire cyane nanje Spox, nshimira n'abashoboye kudufasha kugira ngo kino kiganiro kishoke bashikira tankomanzi, nshimira n'abashoboye kudukurikirana aho bari hose. Imana ibahezagire, abayisilamu tuti Ramadan Karim kandi amina. BTV Burundi presents